haraje umuntu angurana amafaranga 60,000 guhera iyo saha ndiko ndadandaza amahera yose simboni yagenda agumanyika ntabona ukuntu agenda. Banzanire 60,000 mu modoka ndayaguhe. Kwa umugisha wawe Imana irakugarurira umugisha. Just ugenda utera imbere ariko ni watera imbere uzokubahishe Yesu Kristo akubohoye akaba anagutabaye. Sivyo gahemu umuco wari wanyazwe ukugaruke ko wuzuye. Inahe uyu mumama yaje muri kino kibanza yari afise imisonga myinshi cyane ngo kandi vyahora bimubuza guhema ariko igihe mwamukoze ko yatembagaye maze imbere yo kuvyuka byose byarangiye n'izina rya Yesu. abari ngako mudakoma amashi. My God. Uyu mama yari yicaye inyuma. Wari wicaye? Yego. Uteruye umwana. Wari uzi kuza gutembagara? Je sinzi kuntu nashitse ngaha kandi byari bimaze kwigihe nkaza ndumva ubwenge bugenda ndiko ndadandaza mu isoko nkansubiza amahera menshi haraje umuntu angurana amafaranga 60,000 guhera iyo saha ndiko ndadandaza amahera yose simboni yagenda agumanyika ntabona ukuntu agenda. N'umuntu yagutije 60,000. Ego ndayamuguranye 60,000. Ariwe wamuhaye? Ndayamuha. None kugera ico gihe nuba amahera sinigenda yabona ateranyika. Ndakugarurira umugisha bakunyaze. Amashikuri Yesu Kristo Masiya. Glory to Jesus. Mama waratijije umuntu amafaranga. Ego. Kuva ico gihe ubwambere narabirose mbona umuntu ari karasaba amafaranga. Ego navyumvise. Kuva ico gihe guhera ico gihe naciye ntangwa kubona amafaranga ayika ubwenge bukaguma bugenda. Nagomba ndakwereka ko tubigenze nariko ndumviriza imancho tumaniko ndaririmba. Banzanire 60,000 mu modoka ndayaguhe. Kwa umugisha wawe Imana irakugarurira umugisha. Just Imana irahinduye amateka yiwe. Simvuze ngo agire inzigo kuwa mutwa atijije, simvuge ngo amwite umurozi, ivyo navyo nkunda. Nta mpamvu sivyo gahemu. Nimba hari icago cinjiye reka icago tugisohore. Ugarurirwa umugisha wawe wongera utera imbere. Kuko ndakubwiye ngo nujya canguku umengo nuguteranya kandi nta mpamvu sivyo gabakunzi bacu. Umuntu adukorera ikibi turamusiga amaboko y'Imana, Imana ikazomwereka kwitusigama. Ariko tubonye inzira two gusubiza ivyiza vyawe tuca tukwaturako uburyo buturuka mu maboko y'Imana kuko ivyanje n'ivyayo tukaca tukuvugishwa ko ugenda utera imbere. Ariko ni watera imbere uzokubahishe Yesu Kristo akubohoye akaba anagutabaye. Sivyo gahemu dukomere Imana amashi. Ni ibintu ntakora kenshi ariko yo numvira ijiju ry'Imana rikambwira ngo niyo nzira yo kutabagwa k'umuntu. Ni gute je nobwira Imana izimutabare kandi yanyeretse ivyo nokora nanje ndakora ivyo shoboye kugira. Amen. Shibiganza ijuru ndabaheza. Father, I pray in the name of Jesus. Ukonye na badaimoni bekora boroga nga ni kwigiye cyose bazokwiyumvira gutera rino shengero bazoboroga. Igihe cyose bazogwanya umuntu wese ari nga bazoboroga. Igihe cyose bazogomba gutumbera umuntu numari nga bazoturigwa. Iryo zina tuvuze rirahambaye kuruta amazina yose. Na kintu na kimwe kizogushobora mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro akubereye umugabane mu izina ryande. Mu mwanya nsoba ndiko ndamugarurira uyu aza kutubera intaye twese jewe wewe nundi. Najewe aho bateye umugisha wacu, bring it to me. Aho bateye umugisha wanje mwisi y'umwijima ngaba ndiko ndibonera umuntu Imana igaruriye umugisha wiwe. Uko niko nanje wewe n'ishengero ryose tugaruriye umugisha watwawe n'isi y'umwijima mu izina rya Yesu. Ukunye
ingene shize buno buryo mu maboko igihe habaye gutanga akaba kibazo Yesu araguhaye kugira ngo umuco wari wanyazwe ukugaruke ko wuzuye. Thank you. Shiriganza chibujo hejo. Father, I pray mu izina rya Yesu Kristo umuco uragaruse mu biganza by'abantu bose bari ngaha. Ubutunzi banyaze sogokuruwa fasho mu mafisi umwana ariko araguruka gutyo. Ubutunzi banyaze sogokuruwa, ubutunzi banyaze nyogokuruwa, ubutunzi abakoroni banyaze igihugu, Imana irabugaruye mu maboko yacu mu izina rya Yesu Kristo afuye akazuba. Ubutunzi banyaze papa wa, ubutunzi banyaze mama wa, ubutunzi bakunyaze ubwawe biciye mu ndoto cange mu byo watanze cange mu byo uwo barahuye navyo. Ndavuze ngo ubwo butunzi buragarutse mu izina ryande. Fata abantu nibakomereke kuri amasima in Jesus name. Ndasubiyemo amatongo bakunyaze bayakugomorera ubunyene mu izina cya Yesu Kristo. Amen.